umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi inyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ahejeje gushika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye aho avuye mu rugendo rwamushikanye hariya Imarabo mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Intumbero y'ugo rugendo rero kwari kwitaba inama idasanzwe yahuza abakuru b'ibihugu bahurikiye muri ryashira hamwe ry'ubutunzi ryo muri Afrika yo hagati. Kubijanye n'ivyihwejwe muri iyo nama ahanini kwari gushiraho inzego zisanzwe ziyoboye ako kanama kagize iryo shira hamwe ry'ubutunzi mu bihugu vyo muri Afrika yo hagati. Ikintu nyamukuru rero cashoboye kwigwa cashitswe ko vyose kuko vyagenda bigana ikibazo kimwe kwari ugushiraho ubuyobora ako kanama. Uburundi rero bukaba bwasubiye gutashwa iteka ryasubiye gutaha Burundi kuko iyo nama y'abakuru b'ibihugu yaciye igena umushinga ntahe Ezekiel Nibigira akaba ari umuntu afise ubunararibonye mu vy'imigenderanire, akaba ari umuntu azi cyane ivyo imigenderanire n'ibihugu vyo muri Afrika muri rusangi, ariko na cyane n'ivyo muri iryo shira hamwe nyene ry'ubutunzi hurikiwemwo n'ibihugu vyo muri Afrika yo hagati. Mu bijanye n'ugo rugendo cyanyamukuru kwari ukwiga ivyo bibazo, ariko kandi nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yarashoboye kuganira nabo basangiye amabanga n'amabango mu vyo kuyobora ibihugu. Nyene icubahiro Antoine Felix Tshisekedi Chirombo asanzwe arongoye igihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavugana ibijanye n'imigenderanire y'ivyo bihugu ko ari bibiri, ariko kandi n'ibijanye no gutorera umuti ingorane ziri muri kano karere bidaciye mu nkota n'imiriro. Muri rusangi rero twavuga yuko urwo rugendo rwari urugendo rukomeye cyane, twarahakuye mu bibanza vyinshi Burundi bugize iminsi buronka mu vyo guserukira amashira hamwe yari mu makungu, ariko twavuga yuko urugendo cyane rwaje nko gusubira gushimangira, gusubira kwerekana icizere amakungu afitiye abarundi, na cyane umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba nko musanzwe mubizi ari n'icegera ca mbere c'inama y'ubumwe bwa Afrika, akaba kandi n'umukuru wishira hamwe ry'ubudandaji Komesa, akongera akaba n'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika hariya muri Sahel, akaba kandi yiswe umuhizi w'abahizi mu bijanye n'ugwaruka hano muri Afrika mu kurondera amahoro ariko n'iterambere ry'ugwaruka. Nkuko mubizi kandi harazwi nk'umuntu w'umuhizi w'abahizi mu kugwanya ubukene biciye mu guteza imbere ibisata nkoramutima vy'u Burundi, mu bisata nkoramutima bisanzwe bifasha mu kugwanya inzara na cyane uburimyi n'ubworozi.